Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV numwe tugiye kubageza ko amakuru agezweko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yavugwa cane mu gisata c'ubutungane. Mwahe kazi rero aho uherereye hose uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu buseruko mu manuko mu burengero mu buraruko hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Kuri ubu hari intambara ikomeye cane y'inzego zitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye we akaba yahise yerekana uruhande ahagazeho. Iyi ni dosiye imaze iminsi aho bamwe mu bashikiranganji hari abashikiranganji babiri bahanganye kuri ubu abategetsi batandukanye nabo barahanganye muri sentare nkuru hose no kubwira muri CNUDH ho vyakomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kuraba ingene abo bategetsi bose bahanganye mu gihugu wewe ubwiwe yifatiye ingingo idahinduka. Mu minsi iheze Perezida Ndayishimiye yatangaje vyinshi. Mu nyuma kuri rinyinyurana riri kuba ku bashikiranganji babiri batandukanye barongoye ubushikiranganji bubiri buhanganye aho nababwiye ko n'abategetsi bo mu ntara bamwe bahanganye nabo muri sentare nkuru. Kuri ubu hari ingingo zivuguruzanye ziriko zirashirwa ahabona. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ivyo vyose ubwiwe yivugiye ijambo ryiyamiriza izo nzego zose ziriko zirarwana, ndetse no mu minsi iheze yatangaje ko yiyamirije abashigikira inkozi z'ikibi, yiyamirije ubutungane bushigikira inkozi z'ikibi. Muri ano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye kungene zimwe mu ndongozi zishigikiye uruhande ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ashigikiye uruhande rwe kandi bikaba binagaragara ko uruhande rw'umukuru w'igihugu ari rwo ruzoganza. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa nano makuru. Hari intambara y'inzego ku kibazo c'umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye we yerekanye aho ahagaze. Ibintu bimaze iminsi biba kuri dosiye y'umunyeshuri Christella Ndayishimiye n'akataraboneka mu Burundi. Ubushikiranganji bubiri burahanganye. Abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Kirundo barahanganye muri sentare nkuru ya Kirundo. Abategetsi barangwa no kuvuguruzanya. CNUDH yo iboneka ko iriko irarwanira koko umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Muri urwo rudavayi rw'ingingo zivuguruzanya z'abategetsi barwanira uburenganzira bw'umunyeshuri atamuwe, Perezida Ndayishimiye yatangaje ijambo rikomeye ryamireza ubutungane bushigikira inkozi z'ikibi. Ubundi ijambo Perezida Ndayishimiye ngo ryokurikirwa n'ikurwa ry'abategetsi bose bashigikiye akarenganyo kakorewe umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Muri ano makuru tugiye kwibukanya ibihe bikuru vyaranze dosiye n'uruhara abategetsi batandukanye bayize. Mu ntango ya vyose umuyobozi w'ishure ashaka gushurashuza umunyeshure ajejwe. Christella Ndayishimiye ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi kuri lycée communale Mugendo wo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Muri ntwarante uyu mwaka w'2023 uyu munyeshuri yaranditse yitabariza ku kungene yarabangamiye n'umuyobozi w'ishure yamwandikira muri telefone amusaba ko baryamana, mu nyuma amutuma ko mu biro baranigana. Christella agira Imana aramwiyambura ariruka. Mu mwanya wa mbere amatohoza yarakozwe neza. Oscar Nemeyimana arabona ko agira afatwe aca aranyegera amezi 3 arenga. Hari amakuru avuga ko muri ico kiringo cose yoba yaranyegejwe muri bamwe mu bategetsi bo mu ntara ya Kirundo kandi bakomeye, bongera baramufasha ingene ikibazo ciwe cibagirwa. Igihe anyagurutse muri Ruheshi uyu mwaka, Oscar Nemeyimana yararungitswe gukorera kuri ndi shure, ntabwo yasubiye kuri lycée communale Mugendo. Ihagarikwa ry'umunyeshuri Christella Ndayishimiye ryabaye ku igenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka, aho yoba yarandikiye buramatari wa Kirundo amusaba kumukingira. Yavuze ingene ariko araterwa ubwoba ngo afutisha urubanza yashingishije yitwarira Oscar Nemeyimana aho gukingirwa. Bukeye ku igenekerezo ya 28 yagirijwe ko ibi bibazo abifashijwe n'ujejwe ivyigwa ku ishure Gerard Bigirimana n'umwigisha yitwa Bonaventure Misago. Abo bose rero
bahagaritswe n'utwara igipolisi muri komine Ntega. Kw'igenekerezo ya 30 Rusama uyu mwaka, Oscar Nemeyimana yarasambishijwe n'inyamiramabi mu Kirundo ikimwagiriza agasho, ariko yaharaye rimwe. Ku wa mbere mu Kakaro, Oscar yasohowe mu gasho mu mpisho, kugeza ubu ntawuzi yasubiye kunyegera. Umugambi wo kwibagiza icaha ca Oscar Nemeyimana warabandanije ku rugero rukomeye, aho kw'igenekerezo y'indwi mu Kakaro ujejwe indero mu ntara ya Kirundo Leokadi Mukaporona yafashe ingingo ifuta amanota yose ya Christelle Ndayishimiye muri uyu mwaka w'ishure urangiye. Abikora yemeje ko Christelle yivye ibibazo. Kw'igenekerezo ya 10 mu Kakaro iyo ngingo Christelle yayimenyesherejwe mu munyororo, aranasinyishwa vyihuse ko abibonye. Inyuma y'iminsi 2 gusa yaciye ajanwa imbere ya senere nkuru ya Kirundo yagizwe icaha co kumena amabanga y'akazi. Kamaramaza ka mbere ku butungane kaba karagaragaye. Kw'igenekerezo rya 15 kwezi kw'indwi uyu mwaka, inkuru ya Ndayishimiye yaramamaye rwose nyuma yaho igiriye ahabona. Uwo munsi nyene isaha 9 z'umurango, umurwi CNUDH watanguye kugira ico uvuze. Komiseri Jacques Nshimirimana yasohoye urwandiko rwerekana ko Christelle yarahejije kunguruza urubanza muri Cour d'appel ya Ngozi. CNUDH yongeye ko Cour d'appel izoca ikurikirana ikibazo ca Oscar Nemeyimana avuga ko yashatse gushurashuza umunyeshure ajejwe. Naho rero intambara y'inzego yatanguriye. Isaha 4 z'ijoro hakurikiye urubuga rw'ubushikiranganje bw'indero rwanditse ko Christelle Ndayishimiye havugwa mu bivyi ibibazo, imbere ruca rusaba ubutungane guhasha abiba ibibazo mu mashure. Umugoroba nyene Christelle Ndayishimiye yarasohowe ibohero rya Kirundo yurizwa imodoka y'igipolisi mujana kw'ibohero rya Ngozi. Bamushikanye kw'irembo ry'ibohero ry'Ingozi, telefone irahamagara bacamusubiza Murantunge. Bamushikanye kw'irembo ry'ibohero Ingozi, telefone yarahamagaye bamusubiza inyuma. Itegeko ryo kumurekura ryari rihejeje gutangwa. Amakuru adusumira avuga ko Perezida Ndayishimiye ubwiwe ari we yoba yaratanze iryo tegeko. Bukeye bwaho kw'igenekerezo ya 16 kwezi kw'indwi isaha 2 z'igitondo, urubuga rw'ubushikiranganje bw'ubutungane rwatangaje ko Christelle Ndayishimiye yaraye arekuwe. Igitangaje kugeza ngaho nta ngingo imurekura yari bwafatwe mu butungane. Ku murango w'uwo munsi nyene cariho ca procureur wa Kirundo Jean Claude Ndemeye yafashe ingingo irekura vy'agateganyo Christelle Ndayishimiye, ariko nawe aca mwandika ko icaha gishasha konona ivyemezo. Ntiyavuze ivyo vyemezo, avuga ivyo ari vyo. Christelle Ndayishimiye yaciye arekurwa ajanwa ku Ntega. Ku mugoroba musitanteri wa Ntega aramutahana muhira. CNUDH yarasubiriye kwibutsa ko ivyo kwiba ikibazo c'ishure no mu gihe vyoba ari vyo bihanishwa gukurwa amanota 6 mu ndero no kuronka ubusa muri ico kibazo. No kuvuga ko abapfunze Christelle Ndayishimiye n'abavuze ko bafuse umwaka wiwe w'ishure atategeko na rimwe bisunze. Mw'ijambo Perezida Ndayishimiye yashikirije kw'igenekerezo ya 18 ku kwezi mu ntara ya Karusi, Perezida Ndayishimiye yarakariye abacamanza bakingira abarezi bagoba izo baragiye bagapfunga umunyeshuri abishize ahabona kugeza aho bamwagiriza icaha co kumena amabanga y'akazi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko abacamanza nk'abo bakwiriye gutanga imihoho bakaraba ibindi bakora. Ayo majambo ya Perezida Ndayishimiye arahambaye cane kandi arahagarika intambara yari hagati y'inzego ikibazo ca Christelle Ndayishimiye. Ariko harakenewe ingingo zihana abategetsi bigenje ukutabereye muri kino kibazo. Ivyo bidakozwe ngo abana b'abigeme bazobandanya gukubagurwa n'abarezi babo mu mashure. Ujejwe indero mu Kirundo Leokadi Mukaporona yaragize inyifato zibonekesha ko yarondera kwibagiza icaha ca Oscar Nemeyimana. Yarabuze umutima wa kivyeyi ngo yitwararike ubuzima bw'umunyeshure Christelle Ndayishimiye kugeza aho amusinyisha ingingo mu munyororo. Ingingo yafashije abacamanza gufunga umunyeshure. Buramatari wa Kirundo Albert Hatungimana yaratabajwe na Christelle Ndayishimiye mu gihe umutekano we wari ubangamiwe, nawe ntaco yakoze. Awe Christelle acatabwa mu mvuta. Amatwa dusumira nuko Buramatari ari umwe mu bakoze ibishoboka vyose ngo bakingire Oscar Nemeyimana.
Procureur wa Kirundo nawe yarakoze ibishoboka vyose ngo akingire Oscar Nemeyimana kugeza naho amusohora mu munyororo mu mpisho. Nawe yasigura impamvu yapfunze umunyeshuri Christian Ndayishimiye kugeza naho ivyaha bamushirako biguma bihindagurika. Abacamanza Benoit Ntisumbwa, Jean Pierre Sukubwabo na Joel Nibizi nabo barakwiye gusigura uko vyagenze ngo bagirize umunyeshuri kumena amabanga y'akazi. Biragoye gutahura ko iyi ngingo yo bitavuye ku biturire canke bakaba barayitegetswe na bamwe mu bigita ibihangange bahanganye na Perezida Ndayishimiye. Agacerere k'umushikiranganji François Havyarimana ku bibazo vy'abanyeshuri bashurashuzwa mu mashure karatangaje. Umushikiranganji arongoye biboneka ko bushira imbere gukingira abarezi bigenza nabi, abashize ahabona ayo mabi ngo nibo bahanwa. Uyu mushikiranganji nawe ngarakwiriye kubibazwa ko akagera inyishu atanze. Izi ntambara z'inzego ku mwana w'umwigeme zirateye ubwoba, birakenewe kuraba ko zitamuhahamuye. Birakenewe kandi kuraba ko hafatwa ingingo zo kumukingira. Ikibazo cy'umwaka w'ishuri wafutswe kuri we hadakurikijwe amategeko naco kigasubirwamwo. Ikibazo c'ujejwe ivyigwa kuri sekominari Mugendo Gerard Bigirimana be n'umwigisha Bonaventure Musago naco nyene nicigwe neza kuko ingingo zafashwe zabonetsemwo amakemwa yo kurondera gukingira Oscar Nemeyimana. Mbega Oscar Nemeyimana we yoba ari hehe kuva asohoye mu mpisho mw'ibohero rya Kirundo? Amakuru adusumira avuga ko Oscar aherutse gukora ikibazo cyo kurongora radio imwe ikorera mu gihugu cy'u Burundi abifashijwe n'umwe mu nshuti ziwe ari mu barongoye ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi. Amakuru ava muri komine Ntega akavuga ko kandi Nemeyimana yari asanzwe akekwa mu ngeso yo kugobiza aragiye kandi ko abavyeyi bipfuza ko akurikiranwa mu butungane. Injyane ziri mu banywanyi ba CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo ngo nizo ziriko ziramukingira bifatiye ku ruhande ahuriramwo n'indongozi zo muri iyo ntara nyene. Vyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyenda ko kugira ngo tujikikarwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure bari mu bambere. Yavugwa mu gisata ca politike, inkino, indero, imigenderanire n'ayandi makungu, hayavugwa mu bindi bisata bitandukanye. Vyose turacarondera uko adushikirana ko turagenda tuya abashikiriza no Muhuza TV. Imana ibahezagire.